woba ufise intege nke z'umutima, woba wifuza kunguka ubwenge. kaze mu kiganiro gaburira umutima wironkera ingaburo ituma umutima wawe utotahara. Luka ikigabane c'indwi. Yesu ahejeje kubwira ishengero ayo majambo yose aje i Kaperinaumu. Hari y'intwazangabo y'abasodijana, umushumba wiwe akunda cane yari arwaye ari ku mfiro. Yumvise inkuru ya Yesu, imutuma ko abashingantahe b'Abayuda kumwinginga ngo aze gukiza umushumba wiwe. Nabo bashitse aho Yesu ari, baramwinginga cane bati: birabereye ko umugirira utyo, kuko akunda ubwoko bwacu, n'urusengero rwacu niwe yarutubakiye. Yesu ajana nabo. Ashitse hafi y'inzu, yantwazangabo imutuma ko inshuti ziwe iti: mugenzi, turinde kwigora kuko bitambereye ko winjira mu nzu yanje. Nico cyatumye niyumvira ko bitambereye ko noza huri. Ariko vuga ijambo gusa, uwo muhungu arakira. Kuko nanje ndi umuntu agendera munsi y'abanganza, mfise abasoda ntwara. Iyo mbari umwe nti genda, aragenda. N'uwundi nti ngwino, akaza. Nabarira umushumba wanje nti kora iki, akagikora. Yesu yumvise ivyo, aramutangarira, ahindukirira ishengero rimukurikiye ati: ndababwire, sinari bwabona ukwizera kungana gutyo no mu Bisirayeli. Abatumwe basubiye mu nzu, basanga wa mushumba akomeye. Hashize igihe gitoya, aja mu gisagara citwa Nayini. Abigishwa biwe n'ishengero ryinshi bajana nawe. Ashitse hafi y'irembo ry'igisagara, hasokoroka abagiye guhamba umuntu yari kinege kandi nyina yari umupfakazi. Abantu benshi bo muri ico gisagara bari kumwe nawe bamuherekeje ku maziko. Umwami Yesu amubonye amutera akagongwe, aramubarira ati: ntacurira. Yigira hafi y'inderuzo, ayikorako. Abari bariyikoreye barahagarara, aravuga ati: muhungu, ndakubariye nti vyuka. Wari yapfuye aravyuka, aricara, atangura kuvuga. Yesu amuha nyina. Bose baterwa n'ubwoba, bahimbaza Imana bati: uvugishwa n'Imana hambaye aserutse muri twebwe, kandi Imana igendeye abantu bayo. Iyo nkuru yiwe ikwiriye Yudaya hose no mu gihugu cose gihereranye naho. Abigishwa ba Yohana bamudondera ivyo vyose. Yohana ahamagara babiri mu bigishwa biwe, abatuma ku mwami Yesu ngo bamubaze ko ari wa wundi akwiye kuza canke ko bitega uwundi. Abo bagabo bamushikiriye baramubwira bati: Yohana Umubatizi yakudutumyeko ngo tukubaze kuri wa wundi canke ko twitega uwundi. Muri ako kanya kiza benshi indwara n'ivyago n'ibisigo bibi, n'impumyi nyinshi arazihumura. Maze arabishura ati: nimugende mubarire Yohana ivyo mubonye n'ivyo mwumvise. Impumyi zirahumuka, abacumbagira bagenda neza, abanyamibembe barakizwa, ibipfamatwi birumva, abapfuye barazurwa, aboro barabwirwa ubutumwa bwiza, kandi hahiriwe uw'ivyanje bitazotsitaza. Abatumwe na Yohana bagiye, atangura kubwira ishengero ivya Yohana ati: mwagiye mu bugaragwa kuraba iki? Mbega n'irenga rihungabanywa n'umuyaga? Ariko mwagiye kuraba iki? Mbega n'umuntu yambaye impuzu nziza? Erega bambara impuzu zishajije n'abidibamiye baba mu ngo z'abami. Ariko mwajanywe no kuraba iki? Umuntu avugishwa n'Imana? Egome nivyo, kandi ndababwire, aruta uwuvugishwa n'Imana cane. Uwo niwe yanditswe, ngumve ngira ntuma integuza yanje imbere y'amaso yawe, ikuroraniriza inzira imbere yawe. Ndababwire, mu bavyawe n'abagore ntawe uruta Yohana, ariko umutoya mu bwami bw'Imana aramuruta. Kandi abantu bose n'abatoza kori bumvise Yohana, bemeye ukugororoka kw'Imana, kuko babatijwe na Yohana. Ariko abafarisayo n'abigisha ivyagezwe
bibujije inama z'Imana kuko batabatijwe nawe. Nuko abantu b'iki gihe ndabagereranya n'iki, kandi basa n'igiki? Basa n'abana bicaye mu isoko bahamagarana bati, twavugije imyironge ntimwatamba, twakomye induru ntimwarira. Yohana umubatizi yaje atanywa umutsima, atanywa umuvinyu, mugira muti ahagazwe ko na dayimoni. Umwana w'umuntu yaje arya anywa, mugira muti nguwo umukunzi w'inda kandi ari n'umunoho w'umuvinyu, inshuti y'abatoza kori n'abanyabyaha. Kandi ubwenge bw'Imana bwerekanwa ko ari ubw'ukuri n'abana babwo bose. Maze umwe mu bafarisayo aramuhamagara ngo amuzimane. Yinjira mu nzu y'uwo mufarisayo, aricara ngo arye. Umugore wo muri ico gisagara yari umunyabyaha, amenye yuko arira mu nzu y'uwo mufarisayo, azana agacupa k'amavuta mota cane. Ahagarara inyuma yiwe hafi y'ibirenge vyiwe arira. Atangura kumutonyangiriza amosozi ku birenge, abihanaguza umushatsi wiwe, arabisomagura, abisiga ya mavuta. Wa mufarisayo yamuhamagaye abibonye, aribwira ati, uwo muntu yaba uvugishwa n'Imana yari kumenya uwo mugore amukozeko uko ari n'uko asa, ko ari umunyabyaha. Yesu aramubwira ati, Simoni, mfise ico ngomba kukubwira. Aramwishura ati, mbarira mwigisha. Aramubwira ati, habaye umuntu yagurana, hariho abantu babiri bamufitiye umwenda. Umwe yari amufitiye idenari y'amajana 5, uwundi 50. Maze badafise ico kumwishura, azibahebera bombi. Mbega uwuzorushiriza kumukunda n'uwuhe? Simoni aramwishura ati, ngira ngo nuwo yahebeye nyinshi. Nawe aramubwira ati, uvuze ukuri. Ahindukiriye wa mugore abwira Simoni ati, urabona uwo mugore? Ninjiye mu nzu yawe ntiwampa amazi yo koga ibirenge, ariko wantonyangirije amosozi ku birenge, abihanaguza umushatsi wiwe. Ntiwansomye, ariko uhereye aho ninjiriye ntiyasizeho kunsomagura ibirenge. Ntiwansutse amavuta ku mutwe, ariko wansize amavuta mota cane ku birenge. Iki nico gitumye ndakubwira yuko hariwe vya vyaha vyiwe vyinshi, kuko yagize urukundo rwinshi, ariko uhariwe bikagira urukundo ruke. Abwira wa mugore ati, urahariwe ivyaha vyawe. Maze abasangira nawe batangura kwibaza bati, uwo ninde ko aharira n'ivyaha? Abwira wa mugore ati, ukwizera kwawe kuragukijije, genda amahoro. Luka ikigabane 8. Hashize igihe gitoya, agendagenda mu bisagara no mu mihana, ababwira ijambo ry'Imana, avuga ubutumwa bwiza bw'ubwami bwayo. Bamwe 12 bajana nawe, n'abagore bamwe bakirijwe ibisigo n'indwara, Mariya ariwe Magadalene, abadayimoni 7 bari baramuvuyemwo, na Yohana mukakuza, umukuru w'abakozi bo mu rugo rwa Herode, na Susana, n'abandi bagore benshi bafashisha Yesu n'abigishwa biwe ivyabo. Ishengero ryinshi rirakorana, kandi abavuye mu bisagara vyose baza kuri we, abacira umugani ati, umubivyi yasohoye imbuto ziwe, akibiba, zimwe zigwa iruhande y'inzira, barazikandagira, inyoni zo mu kirere zirazinobagura. Izindi zigwa ku rutare, zihejeje kumera ziruma, kuko zibuza habomvye. Izindi zigwa mu mahwa hagati, amahwa amerana nazo arazinyoha. Izindi zigwa mu ivu ryiza, ziramera, zama impeke, imwe 100, iyindi 100, bityo bityo. Avuze ivyo, avuga n'ijwi rirenga ati, uri n'amatwi yumva niyumve. Maze abigishwa biwe bamubaza uwo mugani ico usobanura. Arababwira ati, mwebwe mwahawe kumenya amabanga y'ubwami bw'Imana, ariko abasigaye babibarirwa mu migani, ngo barabe yamara ntibavyitegereze, bumve yamara ntibabitahure. Umugani nubu, imbuto n'ijambo ry'Imana. Abiruhande y'inzira n'abaryumvise, maze umwansi yaza, agakura iryo jambo mu mitima yabo, kugira ngo ntibizere ngo bakizwe. Abo ku rutare naba, iyo bumvise iryo jambo, baryakirana umunezero, ariko ntibagira imizi, bizera akanya gato, maze mu gihe c'igeragezwa bakarireka. Izaguye mu mahwa n'abaryumvise, maze bariko barigira,
umwitwaririko wo muri ubu bugingo bo n'ubutunzi n'ibihimbaro byo muri bwo bikabanyoha ntibame imbuto nziza. Izo mwivu ryiza n'abumvise iryo jambo bakarigumya mu mitima myiza itunganye, bakamishwa imbuto n'ukwihangana. Kandi nta wodomeka itara ngo aryubikeko ikintu canke ngo arishire mu rutara, ariko arishira ku gitereko caryo ngo abinjira basange habona. Kuko atacanyegejwe kitazozanwa habona, canke icagizwe ibanga kitazomenyekana kikaja habona. Mwiyubara uburyo mwumva, kuko uwufise azohabwa, kandi uwudafise azokwakwa n'ico yiyumvira ko afise. Maze nyina n'abavukanyi biwe baza ahari, ntibashobora kumushikira kubw'ishengero. Baramubwira bati, umuvyeyi wawe na barumuna bawe bahagaze hanze bagomba kubonana nawe. Nawe arabishura ati, mama na bene mama naba bumva ijambo ry'Imana bakarikora. Igihe kimwe Yesu n'abigishwa biwe batambukira mu bwato, arababwira ati, tujabuke tuje hakurya y'ikiyaga. Baherako baragenda bava ku nkombe. Bariko baragenda arasinzira. Haduka igihuhusi c'umuyaga mu kiyaga, ubwato bwariko buruzura amazi, bari mwirinde. Baraza baramukangura bati, mwigisha turapfuye. Arikangura azibiza ingunza no gusuriranya kw'amazi, birahora abagahwekera. Arababaza ati, mbega ukwizera kwanyu kuri hehe? Baratinya baratangara, barabazanya bati, mbega uyu n'umuntu ki ko abarira n'umuyaga n'amazi bikamwumvira? Bafata hakurya mu gihugu c'Abageraseni kirabana n'i Galilaya. Ashitse imusozi, umuntu yavuye mu gisagara yinjiwemo n'abadayimoni aramusanganira. Yari amaze iminsi myinshi atampuza cambara, nta nzu yabamwo, yaba mu masenga y'imva. Abonye Yesu arasemerera, amwikubita imbere, avuga n'ijwi rirenga ati, mushaka kwikiga Yesu umwana w'Imana isumba vyose? Ndakwinginze ntunyice rubi. Kuko yari abari iyo mpwemu ihumanye kuva muri uwo muntu, yahora imutera kenshi, kandi bamubohesha iminyororo ku maboko no ku maguru, bakamurinda, agacagagura ibimuboshe, dayimoni akamutwara nk'agashururu mu bugaragwa. Yesu aramubaza ati, witwa nde? Aramwishura ati, ndi Gitero. Kuko abadayimoni benshi bari baramwinjiyemo, ziramwinginga ngo ntazibarire kuja ikuzimu. Kandi hari ubusho bw'ingurube nyinshi zirisha kuri uwo musozi, ziramwinginga ngo azemerere kuzinjiramwo. Arazemerera. Abadayimoni basokoroka muri uno muntu, binjira muri nyangurube, umukuku wirukira ku gatembwe, zisuka mu kiyaga, amazi arazimiga. Abaziragira babibonye barahunga, babivuga mu gisagara no mu misozi. Nabo bavayo baza kuraba ivyabaye, bashikaho Yesu ari, basanga wa muntu dayimoni zamuvuyemwo, yicaye iruhande y'ibirenge vya Yesu, yambaye ubwenge bwagarutse. Baratinya. Ababibonye babiganira ingene wari yinjiwemo n'abadayimoni yakize. Abantu bose bo mu gihugu c'Abageraseni gikikije aho baramwinginga ngo ave iwabo, kuko bari batewe n'ubwoba bwinshi. Atambukira mu bwato asubira inyuma, ariko wa muntu dayimoni zavuyemwo aramwinginga ngo agumane nawe. Ariko aramusezera ati, subira imuhiri wawe ubadondera ivy'Imana igukoreye vyose. Aragenda akwiza mu gisagara cose ivyo Yesu yamukoreye vyose. Yesu agarutse, ishengero riramusanganira, kuko bose bari bamurorereye. Maze haza umuntu yitwa Yayiro, umukuru w'isengero ry'Abayuda. Yitembagaza imbere y'ibirenge vya Yesu, aramwinginga ngo azimuhiriwe, kuko yari afise umukobwa w'ikinege, yari amaze imyaka nk'icumi avutse, kandi yariko arahwera. Ariko aragenda, ishengero riramubanda. Umugore arwaye ubutinyanka, yari abimaranye imyaka 12, yamariye utwiwe twose kubavuza dutangamwe ingemu, ntiyagira ushobora kumukiza. Amuturuka inyuma, akora ku buyonga bw'impuzu yiwe, ako kanya umugende w'amaraso urakama. Yesu arabaza ati, ninda nkozeko? Bose bahakanye, Petero n'abari kumwe nawe baramwishura bati, erega mwigisha, n'ishengero rigutaye hagati rikugundanirako. Yesu aramubwira ati,
hari uwunkoze ko kuko numvise ubushobozi bumvuyemwo. Wa mugore abonye yuko atayoberanye aza ahinda agashitsi amwikubita imbere amubwirira mu maso y'abantu bose icatumye amukorako nuko akiza uwo mwanya. Aramubwira ati, mwana wanje, ukwizera kwawe kuragukijije, genda amahoro. Akivuga haza umuntu avuye kwa wa mukuru w'isengero ry'Abayuda ati, wa mwana wawe aracikanye, ureke kugora umwigisha. Maze Yesu avyumvise aramubwira ati, ntutinye, wizere gusa arakira. Ashitse ku nzu ihagira uwundi muntu akundira kwinjirana nawe atari Petero, Yohana na Yakobo na se wa nyamukobwa na nyina. Asanga bamuririra bose bishishitira, arababarira ati, ntaco murira, ntahwereye, ariko arasinziriye. Baramutwenga bamushimanga kuko bari bazi ko yapfuye. Amufata ukuboko avuga n'ijwi rirenga ati, mukobwa, vyuka. Ubuzima bwiwe buragaruka, acava hasi uwo mwanya. Yesu ababarira ngo bamugaburire. Abavyeyi biwe baratangara, ariko arabihanikiriza ngo ntihagire umuntu n'umwe babwira ibibaye. Mukunzi wahisemo kubana natwe muri iki kiganiro Gaburira Umutima, turagushimiye. Ukaba ufise ikibazo canke wifuza kutwunganira, duhamagare canke urungike ubutumwa kuri 76 ubusa 61 ubusa 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 canke kuri 76 ubusa 69 ubusa ubusa ubusa. Imana iguhezagire.